n'abakinyi ba filime ntibari habayinya bayahemba nkubwire jewe ntabwo ndi umunafiki guys batazababesha abantu ba filime n'abantu ba faking ubuzima ninjiji none ama press conference bona baza bambaye fresh basa neza nyine nk'abantu b'amanyafaranga none woza usa kujya udafite amafaranga reka mbabwire nje nzoba uwo ndiwe uramba sirimwesha membwe 150 ntuhonga ntuhonga 150 utaishi yes one bakunzi ba G-Face Media TV kandi babwira ati amahoro y'Imana bane namwe ntacana ko mwamaze kumva ko kumajwi n'amashusho ni Mr. Da Silva mutingwanya wakoze vision muri kano gakino kakabiri gatano indwi ndababwira ati no most kumwe nante bamwitwa Chamamare aho asanzwe akora utuntu twinshi kandi ndabwira ati karibu mze kuri G-Face Media TV ndakubwira ati uraberewe sana sene ni uza gukora Severand mbe ninde nire wi Marse bro ni uza kuyikora nanje ndo mugore ndazi ngiro rajana n'umugore ga ntago byanka ko ujana Chesi ndarongora nta mugore mfise nta nukeneye oh yes kuvuga ko namukeneye gusikiye nikiragira ya umusharekare nawe uri nawe oya nyene birajumba ngira gusa another day nzamuzana reka ndakubwira ati musaba kunzi wa G-Face Media TV naho baba basanzwe bakunzi muri ya abakunzi ba G-Face production G-Face Media TV ewana ndazi ko turabo muhira naje ndi wo muhira sibyo nizere ko umeze neza muri fresh no musetereko buri kabazo kariko kose ndabico ntaciyino misi yo mnafiki mwanangu ntaciyino agosha duwata ni yao part ya ni mwanga byose shira ku isahani uno munsi haraheze nk'ikintu cy'ukwezi cyane ukwezi n'inoso tutamona Chamamare aza gukina muri G-Face production na cyane ari ya Abel Duwayo hari kibazo nyabaki haraciye ukwezi kumwe ahubwo haraciye amezi so jewe sinzi ikibazo gira tubona ibirarane mwe muri ko murabona ibyakozwe anatanda yuko nivyo birarane nivyo ibyakozwe before yego ariko ndiraza haraciye nk'amezi ya so jewe impamvu ntabwo nyizi urumva ariko jewe ndi umukozi ati no munsi nitabira jewe ndi umukozi unterefonye nza kugukorera ari uko ndondeye sibyo ari uko umbwiye nzi ndagukorera none utandondeye nje ico kibazo ciwanje simenye impamvu utandondeye ariko nguma mbona bakora sometimes barakora simba mari rero jewe ikibazo cyo kubona ariko ndakora ubonye ni kibazo cyo kwishura boss kuko niwazi impamvu atandondera nukuvuga boss n'umukozi haba hatigezwa kuba hariho partnership nukuvuga kuvugana haba mu bijanye n'akazi haba mu bijanye n'agahembo ese ico kintu Chamamare wewe arakiyagisha dese boss wiwe kuko ndumva neza na neza respect iracyahari nk'umu boss wiwe njewe na biganiro tugirana sinzi impamvu no ibyo guciringa ntabyo nyene byo mu buzima busanzwe maybe habonetse nk'akazi niho usanga turiko turavugana ariko nk'ubu nta kazi gahari nta kintu tuvugana kandi ariko bavuze ko bari ko barakina ndabibona ariko jewe ngaho oye nta comment bro uzi nkubwiye umuntu wari wose ategerezwa gufocusinga n'ubuzima bwiwe we nyimba umpamagaye nyimba utamamagaye nkabona uri kurakora easy for easy bro ariko jewe hajya haranamwe akantu nkavuga ati what the fuck ko mbona bari ko barakora kandi before jewe narumwishikira before narumwishikira umwana w'injani ikintu cyandikwa namanza nkahabwa jewe abandi bakaronka nyuma ntibagiye nko mu mezi 5 iyo bari nyuma kuri filme impano yarashoboye kugaragaza abagiye kuba bari muri G-Face production ariko uno mwanya vipi nje rero twaherutse amasezerano ntitwabunuse gusinyura ego ntitwasinyuye ariko sinavuga ko hariyo ngo sign ngo turacyari seriously ntabwo ndi muri contract y'umuntu numwe na contract ngikeneye sivyo kuko njewe can you imagine twarasinye ariko ntitwigeze dusinyura ariko je muri mindset yanje je nta contract y'umuntu ufise kuko contract mani nasanze ari kintu twebwe mani twe nta bwenge dufise
uzima nta bwenge dufise ubusore bw'iki gihe sinzi ibibazo dufise mu mutwe sinzi ingorane turwaye sinzi ko ari toroma z'ubukene sinzi ko ari ubuzima bubi bro nyimbura umuntu uri muri step jewe ngiyo ndimwo uru rugero rw'iwacu mwanangu ufunguka akili usipofunguka akili maisha yako naenda kuteketea kivipi turagenda tugasinya makontra kontra itanagutunga bro kontra itagutunga kandi kabirimwe amategeko ya danje wewe ugatuja mu mutwe ngo kwa sababu mimi napenda filme kwa sababu mimi ni muigizaji sijui ngo ni talent ndimwe what the fuck bro ugatusanga ngaho wonye uri kurishira mu mutego ariko hari gihe ujya mu ntabarika kubakira izina kugira rijya zina ryawe rindi rizoze kugufasha before nk'akarorero hari habubatse izina ryawe no munsi uri kurarira ninda ndabikubwiye nubwo namecinze ngo what the fuck navuze draw hakuvuga bro reka ndabikubwira uzi ko zari haba ntabwo tuba dukwiye gusinya ry'ama contract tutabona yuko hari ikintu kigiye kudukorera net uzi yuko zinye contract dushobora kuzisinya twebwe ugasanga turiko tuzikeneramo gukena ugakena bro kubera irya contract ati gute ijya contract iragufata cyane imaze kugufata ikabita guhemba ku buryo ubaho kubera yo imagine nk'ubu baguhaye contract ngo tugiye turaguhemba ibihumbi 150 ku kwezi par exemple kandi umuntu ahembwa ayo mahera muri filime 150 nibaza ngo ni bwa hagacabamwe n'itegeko ati niwemerewe gukina handi wumve niyo ugiye gukinayo banza utumenye wumve apana ngo tumenyeshe nyimba ugiye gukina bwira baje abantu baze baturondere how bro umuhemba 150 par exemple 150 araba yahembwa sishatse kuvuga yo muhembwa kuko jewe yo muhembwa ayo nahembwa je ntiyarantunze ayo nahembwa ntiyarashoboye kuntunga ubuzima bw'iwanje ko nubwo jewe no bamfungura ibihumbi 10 ku munsi akarore ibihumbi 10 depense y'ibihumbi 10 ku kwezi nangahe ku kwezi ufata iminsi 30 ibihumbi 300 inzu nayo iri hangahe ibihumbi 150 sivyo kandi aho ni before atiba ngahe 450 ama inite jewe buri munsi simba beshe ndashobora gukoresha ibihumbi 3 ego bivanye no postinze na postinze n'igihumbi n'amajana 5 ijiga zibiri musumu none nijyari na posting reka dufatire ku 15 twihoza yo gupostinga 15 ku kwezi nanga arimwo amafaranga sibyo nta moto mfata reka niki sinambara uramba sinimwesha membwe ibihumbi 150 ntuhonga ibihumbi 150 utaishi birashika ukagenda no mu gufata akantu of course yeah ukenera kuza kurya kabenzi wa Swahili hausha ukenera kunywa kabia sasa inkanti utaishi ukacharenga kujya tegekati mani kontra n'ikindi kintu utoni tuzi kubiva niba hari bijuju bya mbere kwisi biba twebwe nasanze turi bijuju can you imagine urasinye ngo ntuzorenge ku itegeko rizoguhana amanda ruta y'amahera ukorera kuwo munsi cyane urumva cyo cyane ese kora balance ngumve ubwo buzima turimo turi gutera imbere cyangwa turi kwiboha ngira no kwiboha kuri wowe kontra ucamamara ashobora gusinya ku buryo abona ati je kontra indi satisfy nayo ni nka kontra imeze gute ndakubwira ndinza sinya kontra muri uyu mwanya kuko njewe muri uyu mwanya mbayeho ubuzima bw'iwanje nta muntu mvuga ati ngo ndiko ndaraba ngo naishi kwa sababu ya mtu fulani no kandi nyimba ari ubukene n'ubwanje nyimba ari ubukire n'ubwanje nyimba ntakenye nyimba natunze nivyanje hari abantu bansuzuguye ngo kubera ubukene ariko Imana izobereka yuko bibaho rero je kontra nshobora gusigninga uri umwanya ivyo bintu byo kutuzanamo ngo filime bindi ngo ubonye ngo je ngo umuntu aje kundana ndabihakana nica niya wumva woba neza na neza yo bari yahe kabisa kujya uvuga ati ewana aha nkora balance ngire mere nk'umuntu w'umugabo nk'umuntu arongoye agera hajya hakavuga gute ndatuje sawa nshobora kuba mfise sheri wanje akenera utuntu kandi utuntu akenera asaba jewe
Okay, inzu iraba jewe kwambara ndabimindinga nkabiharura byose. Wowe ushobora kumpamagara muri filime yawe ukaca unasaba ngo nzonze azanye izindi mpuzu ntazanye atari impuzu wanguri. Niko babimeze ariko. Imagine rero bisabwa yuko ugenda wambaye impuzu ushaje canke nziza. Hariho filime zimaze gutera imbere umuntu azana umustiliste karunaka. Man, abantu bazi ivyo barimwo barazi. Njewe ivyo bintu byose bizoba vyemerewe kubinshoboza. Hama njewe mu buzima busanzwe nkarondera no gusevinga kuri banki yanje. Ariko uzosevinga muye guhema? No. Agusevingira wenyine kandi. Mu buzima busaba plan 1, plan B, backup. Noneho njewe urumva nubwo wowe uri ino uri kurakinayo haba uwunda guhamagara. Nyima nshoboje ivyo onye. Sinoca namutora ubuzima bwanje bwose nabwo yoshoboye. Rero reka shobore bijya bintu abikore, njewe nze gupambana n'ivyo nze no gusevinga kwiyubakira future. Ya, uri kubwira buri muntu wese ashobora kumva yuko yofata kuba yoba decision canke yofata ntuze yo kuvuga yokorana na Chamamare. Ya. Jewe noneho uwo n'umuntu yifuza kontra nanje. Ariko umamagara bisanzwe turaciringa tugapatana nkamenya ico ukeneye bikaba ari 1000 ariko gataho bitaha. Ya, ariko titwa ngo gende umuntu wawe never. Okay, Chamamare, uyu mwanya tuvugana tugenda turangiza urubuga rwawe wa YouTube aho ari Chamamare Comedy, ndetse uno mwanya umaze ikintu cy'ukwezi kurenga ndetse umengo nabiri. Kwanza filme n'amezi 8, ubindi nivyo ngira sinzi nivyo wari urimo nivyo ari kurakora amezi 8 utari kushobora gupostinga. Kandi mbona neza na neza bwaruje neza abakinyi fresh. Hari kibazo nyabaki kukijanye n'ico? Sinzi ko abantu bafise amaso nk'ayo mfise. Man, je mbona nest mbona imbere cyane man, kubera ko can you imagine ubuzima turimwo nta bihumbi amajana 5 twinjiza ku kwezi, tuvuga ngo ni cash kuri YouTube. Oye nyene turiko tuvuga tureke tuje mu vya filime ba boss dukorera ngomba cenja ngaho kuri YouTube yanje na 500,000 twinziza iri cash, sivyo? Twite ngo tuciye tugabura bariho na 2 million hari abazinziza ku munsi bariho. Ese generation yiwanje ni bande bahembwa ayo mafaranga? Guhembwa gukorera ku kwezi bariho. Generation yiwanje n'abakinyi ba filime ntibari habayinya abayahembwa. Ngubwire jewe ntabwo ndi umunafiki batazababesha abantu ba filime n'abantu ba faking ubuzima kukwereka yuko bameze neza bababaye. Serious, reka ngubwire nyine ubona urya muntu ameze neza bro yarasanzwe abifise, yarabifise ku rundi ruhande afise ibindi akora. Kuko amarira yacu nitwe tuyazi muri twebwe nyene. Njewe impamvu ntabandanije niyi na miliyoni ninziza ku kwezi, sivyo? Ncangenda nkora filime intwara umiliyoni n'amafaranga, sivyo? Iyi wahamagaye mu ba Kadora Vere na bande iyi nyene wahereje ko? Iyi nahereje ko ba meme ba Jojo yantwaye miliyoni n'amahera bro. Noneho ndayipostinga ibura n'amafaranga 1000. Tureke bro ibihumbi 10. Tureke ibihumbi 10 vy'idolari. Tureke ibihumbi 10 by'amarundi. Tuje ku gihumbi c'amarundi. Toka. Ncamanza ndicara ndabarasinga rero. Afotoka ntavyo byo sivyo. Ntuyobura sinari bwaye monetize basi reka tubivuga uko. Ariko nabaye monetize kuri ya filime. Ndimo ndayipostinga. Okay. Mbona sindiko ndinzi. Ariko rero nca ndiyumvira. Ubuzima aya mafaranga ndi gushora banaka bari kuyashora ngiye nshukwa nanje nza gukora ivyanje. Ndikushiye kuri level atari yanje. Rero nituze tukaraba umuntu ikintu yakoze ngo natwe tutwirukayo tugikore. Tutaciye kico pale pale.
none ico gihe before ntiwari wabibonye kutazoyita cyane washatse nyene YouTube duke mugabo nk'ubu unye bihari yageze kuko haje nakwita ngo ndi mu kazi ngo ndiko ndapambana mwanangu tupare tunavunjikaga sio kupambana pale ni kufa tu bure mane kuja nugupfuhe mane nugupfa wikoreye amabuye bro nurumvu basi nurumvu abana bambaza ngo Silva ko waheze YouTube ngo ukagumukorera abawe mane mimi nakuelewa kama umeacha YouTube mimi nakuelewa rekera baberi kuberi uvuze aba sponsor voilà ntabwo wisoka utisovye nimba ari umuntu ari hanze ariko nubona umuntu aretse YouTube yiwe akayiheba guys trust me umutahure serious umutahure hari naho yaburaye kubera ibya YouTube yaravunitse yararushe kubera ibya YouTube cyane ukaza wumva ngo warahevye filime uraza amafaranga byanwa ningi none ama press conference bona baza bambaye fresh basa neza nyine nk'abantu b'amanyafaranga none woza usa kugenda afite amafaranga reka mbabwire nje nzoba uwo ndiwe ntabwo nzoba umuntu kanaka atari njyewe wanyawe niyo mpamvu jewe nta muzu nokota nta kintu nokota barakota rero hajya bamwe nta n'ikintu notiza par exemple hari abantu babaye huko nje ntabyo nzi rero niyo mpamvu nshatse kuvuga ati nyimba nambaye neza birakenewe ko nambara neza kubera ko ndabibereye nyimba mvuga ko mfise amafaranga nuko ndayafise nta muntu ndi gusega nta nzara mfise ariko ndabizi benshi babayeho turababaye ariko agacashaka kwigira viral ya danje bro birababaje kandi ivyo vyose biva kuki biva kuri kwa kuntu wagiye urondera ibintu hataragera ko birondera reka ndabaha akarorero gatonya mwabahungu mwe muri mu rugero rw'iwanje kandi muri gukina film twiha ishusho kuri ba boss bariko barabikora neza bagashoraho n'imitari tukaca twumva ko twese turi bamwe turaba star bro uzi imyaka tabikoze yabihevye ariko urondera amafaranga kugira aze kubikora no kuvuga ariko arondera umutahe ariko ararondera umutahe azoze kubikora ameze neza acaraza kubikora we muhurira yushonje we yaramanze arabireka ararondera amahera azahageze kabikora niyo mpamvu ari umusitare mwiza w'amafaranga ahakeneye hose arahashika kubera ko aranahamagagwa ubu phone irasona bro ubu telefone irasona kwe urumva kubera iki agafaranga muga nawe ngo ahinzara igutaye yo ukirirwana aranaza no gutora n'imodoka muhira kugaza guteza abantu ngo ashobora mujama ngo ndindira ngo wamujama ngo numukire agusige hari imwirirwanye nta n'ibihumbi 10 na 50 yaguhaye yakugaburiye uratashe urakenya inzari gukubite uriyumvira kwibotike ati niyombe nikopeshe jirani musangiye umuryango n'amudodoro yakakubira ati mukire ugiye kumusega ibihumbi 10 borocho subira inyuma ni yakwita umukire rero je niyo mpamvu mubwize kuri kuva ngenda Uganda nize byinshi mana utarajabuka nta kintu burabona utarajabuka ngo wumve ko yahitse ni wumubwira ati ngo utarorira indege nta bintu urabona cyangwa ndagushimiye reka ndabwira ati bakunzi ba G-Face Media TV yari Mr Da Silva mwitingwanyi wakoze ishimukana kwa kino kakore gatanu indwi nongira ndavuga ko umutumire wacu w'imena yari camamare tuze kumviriza ivyiwe ivyo yavuze birakenewe canke se ivyo yavuze birumvikana kugira ngo ushobore kumwigirako kuko nimbwira gito canje n'icundi cyumvireho reka ndakubwira ati ciao ciao